Yo akunzi ba Star TV ndabaramukije muva mukagira ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndazi ko muri benshi cyane naho murabona hano turi kuri Airport International Melchior Ndadaye niho turi abamenyesha makuru aba photographe aba cameraman niho twibereye nyene twazanywe n'akazi tuje gutegeraho bita Kidumu Kibido kibuganizo murazi ko afise concert dasanzwe muri zone ya Kinama kuri zone neza na neza hajya anye stage yarahejeje yararangiye azobera show idasanzwe azobari show imeze neza cyane amazina nje ni Starboy the Ship Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Love in Town ubeshi umukozi wo munzu cameraman ngo tugende hariya niho nabonye abantu umukozi wo munzu Mr Fashara fashije Mr No Santima I support everybody in the country I love you too, if you love me if you don't I don't care for so uko biri kose rero icyatuzanye nibaza ko dufise urubanza rudasanzwe ni Kidumu Kibido mu mwanya gira sesekare turabibereka kuri Star TV 257 murabizi genda hari nyene ni kubasesamwe umunezero ni kubasesamwe content imeze neza tuba tumeze neza mukanya raza nibaza yuko buri kimwe cyose mudagukurikirana ndetse na show izobera mu Kinama cyangwa kuri zone ya Kinama muzoba mwaribwira tubandanye gusangira umunezero turyoherwe kora sabone kuri Star TV then ibisigaye nibaza yuko uzozura bibona ku mwanya kandi bisa neza bimeze neza thank you Sakunzi wa Star TV unaona Kidumu ko yamaze gushika turi kuri Airport International Melchior Ndadaye
conference nayo nitaza ku mwanya munini hariya bo nimbona Jean Pierre Kidumu baba yao aheruka gukwiza imyaka 50 agera gukora igiteramo cy'agakura ariko ntiyabyishoboje wenyene hariho abamufashije harimo banki y'igihangange ya BCB ikibazo kimwe rero ni murabamenyesha makuru turazi ko tubimenyereye ntabyo kwigishanya kugira ibintu cyo tujya kubandanyiriza hariya yes banyita Star Boy the Ship kuva muri Star TV karibu cyane mu gice cy'amata n'ubuki icyambere ikibazo nobaza kuko hari benshi batandukanye bashoye gushika muri kino kibanza igihugu ciza gisa neza numva shaka kukubaza kino kibazo wiyumva gute wisanze gute ushitse muri bana mama abamama bakuze tutamenyereye mu bintu nkibi baza kwakira mu artiste canke umuririmbyi wiyumva gute canke wiyakiriye gute mu bisanzwe jewe muri kamere yanje ndi umuntu w'abantu jewe mbonye abantu ahubwo na protocole nayo subira kandi gukurikiza umbuye ngo ce ngasi nemera ndamutsa abantu nkabiyegereza kuko je ndabibonamo ndi umunyakinama abanyakinama jewe ndabibonamo nico gituma hari yaheze imyaka 10 mperuka kubakorera ikintu nk'iki ku kibuga cyo mu kinama nyene rero imyaka 10 ico gena rifise 40 ubu 50 irakwiye ndibaza yuko munezero ndawufise kuva anniversaire itangura kuva tujibugarama ariko ndayitegurira kuva urumva ahantu hose mu ndwaye hariyo histoire no kwa Sioni muraza kumva histoire yaho kuri Kidumu umumama avuze iki na cyane cyane ko kugira ubeho ndibaza harimwo ikintu umumama yakoze kandi gikomeye cyane izina umumama kuri Kidumu rivuze iki abamama badahari ku isi nta bantu mwobona kuko n'umuntu ava mu mugore umuntu burya ava mu mugore umugore niwe nyene umuryango mu bisanzwe hariho n'ibihugu bisigaye bivuga ati bwene gihugu tugubwa nyoko wawe kuko niwe bazi ko ari nyene umwana rero abamama ni bubahwe kabisa okay murakoze ntitubaniganye ijambo hariya kuri Zion Hotel yes abakunzi ba Star TV uko biri kose nibaza ko Rabishino cameraman Rabishino uko biri kose tugiye muri Zion Hotel tugiye muri conference de presse murabona ko yashitse yakiriwe nk'umwami murabizi n'umwami mu muziki n'umwami mu kazi kiwe asanzwe akora namubajije ati mbega hari mu mavuzi iki hanje hari mu mavuzi ikintu kinini kubera ko ukungana ujya mama Maria maberebere yatayama n'ivyari kugenda neza cyane so tugiye muri press conference nubwo ariko tuza kubaza ibibazo byinshi bitandukanye ni Star Boy the Ship kwa muri Star TV nibaza yuko byose muza kubikurikirana kandi biza kugenda neza cyane ari no mu modoka nziza cyane yerekana wabonye imodoka ije gutora Kidumu iyi ni twaye Kidumu kibido ku myaka 50 akwije ku myaka 50 ari mu muziki una uravye isura y'uno ushobora kumuha imyaka 50 je nzo kwiza imyaka 50 narasha igari giza nijo ritwa Kidumu umurengera mu gisundi uyu ni Kidumu nta wundi so abakunzi ba Star TV I'm telling you Kidumu none hari anye no tuzohurira ku myaka 50 akwije turangana je ndi muri 20 na bamwita Kidumu kibido bisa oya bisa Kidumu bisa Kidumu arengane yes abakunzi ba Star TV nibaza yuko ari ibintu biryoshye cyane turi kuri airport tugiye gufata natwe ingende shogira dushira kuja muri conference do presse za kubera kuri Zion cameraman Elvis photography twagiye murakoze kumpa ijambo mushitsi muhire wa BCB mushinga nta Kidumu banyamakuru Madame Solange n'abandi twagendanye dukorana tugira amahoro y'Imana uno munsi witeka kubera twakiriye umushitsi wacu Kidumu kuri BCB ni intambwe ikomeye kubera murabizi ko ari bank imaze imyaka 100 irenga bank yamayitaho abanywanyi bayo mu kumenya ivyo bifuza kugira tubatunganirize neza ni naco gituma yabonye ko hariya mu karere ka Kinama itarashikayo ica irafata ingingo yuko yugurura agence kugira yegere abanywanyi bayo bakorera hariya imirimo yabo itandukanye ni naco gituma twaciye twiyumvira
yuko twosaba umuririmbyi Kidumu kwaza kudufasha kugurura iyo agence akanadufasha gutuma tunezereza abenegihugu bo mu Kinama, bo mu Kamenge, bo mu makartier yandi aherereye hariya, kugira babone yuko BCB ari banke ikomeye, ari banke ibitaho. Ni naco gituma rero uno munsi turi ngaha. Muririmbyi Kidumu yashitse uno munsi, nagira ndamuha ikaze ku izina ry'umuyobozi mukuru wa bank BCB. Turabaha ikaze. Ego rero nagira ndabaha akajambo mwanya yuko mutubwira ibyo mwaduteguri, ibyo muzodutegurira ejo ku isango y'ejo. Mwarabonye yuko ejo dufite igiteramo gikomeye kizoza mu nyuma y'iyugururwa bw'iyo agence iri mu Kinama be na gishe yo mu Kamenge. Karibu rero. Murakoze cyane. Jewe nta byinshi mfise novuga atari ugushima. Gushima kubera ivyo twatangiye tuvugana turi babiri byace bituma haza abantu benshi babijamo badufasha kubitunganya. Uru rubanza rwatanguye n'abantu babiri. Nahuye n'umuyobozi mukuru, hanyuma arandamutsa, ndamuramutsa kujya nimereye tu. Munyuma tangura kuganira, ndamubwira ndi jewe ndiko ndategura kuzoririmbira abanyakinama. Aca arambwira ati natwebwe tiko turategura kuzokugurura igisata kindi cha BCB mu Kinama. Ndavuga ni none ubona gute tubishize hamwe? Jewe imyaka 50 irarumanye. Mu bisanzwe nayikwije kuwa mbere le 28 October. Iyo yaciba iyo umuryango w'iwanje. Hanyuma nakoze anniversaire y'ingurukana bumenyi y'abari kure na je tutari kumwe. Ubu rero sasa nje gukora anniversaire aho navukiye, aho nakinye ndi muto, aho nacanja kugura isukari mu gitondo, aho natumwa buri mu gitondo tugiye tuje ku ishuri ja kuzana isukari kwa Munyarwanda no kwa Sioni. Uyu Sioni nyene uyu yarafise boutique muri Muhinga kujya mbere. Ndamwibuka yarafise pikipiki ya tutere. Uyu Sioni nyene niko biri. Bon, ni kera cyane. Mu myaka ya za 80 gutyo. Rero icyanangaje umuyobozi mukuru yaciye avyumva vuba, aravuga ati tubihuze. Bo hari umwanya vyashika ngibaza yuko bitakibaye kuko undi mwanya ari mu Bubirigi agarutse naje ngiye muri Amerika canke ngiye mu Bwongereza canke ndi muri Kenya ugasanga twaronderanye twaburanye. Ariko ubu jewe ico novuga BCB yerekanye ingufu zayo. Ndabibashimiye no kuri kubona iwacu muzana igisata ca BCB. Iwacu n'abakomeresa n'abarimyi hajya mu Kinama n'abantu bavyumva bafise ubuzi hajya mu isoko ya Kinama. Iyo ni isoko ya kera navutse nsanga ihari. Rero mwagize neza cyane kutwibuka kuko hajya abantu babakunze cyane barabashoboza mu bya finance no kungurane muze murabambera abanyakinama kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Narijya mwitwa ngo Banque de Crédit de Bujumbura. Hanyuma n'abamesha makuru ngaha je no basaba yuko boca bugurura konte nabo kugira ngo wo bizokundira kagabwa ingurana akiteza imbere. Siko bimeze namwe rero akazi kanyu mubavugire kugira ngo igihugu cyose kimenye ko BCB yaje n'ingufu nyinshi ifise ingufu nyinshi yatanguranye kugira ngo ishikire abanyagihugu aho bari. Rero je ndabashimiye Solange wakominise neza kiretse bamwe baguma bashuwa kubera gupapa. Ejo nibisanzwe
gupanika ariko wagerageje uko ushoboye kuko harageze ahantu umuzigo wose ukugwako byose bikugwako abahungu banje bakakuvugisha umwe wese n'ivyumviro bitandukanye ukanona ngura kuzande intervena warakoze cyane waritanze cyane hanyuma ibisigaye ni anniversaire ejo ni gisata cuguruwe ejo ni gisheshasha mu Kamenge yuguruwe ahubwo ndafise n'iyindi nguru nitwaheza kinama turaja Kamenge tukubite na Kamenge kabisa iyo ni yindi nguru Roho Mutagatifu yamane mu mutima we wanje yuko wajya ku mutwenzi naho nino hezagira abanyakamenge kuko umenga hari ishavu riko rafata abanyagihugu rero ufisi cyambaza mbaze ngira ndindira umwanya muto yancenja mu kinama gukora icyo bita sound check igiteramo nejo ubu turigaje isaha 12 turakeneye ko iyi nkuru abantu no mu mpare muri komine kumbara yarayimenye amenyesha amakuru rero kugira dusonuze umwanya umwete imunigana ijambo ariko tubikore mu bangutsi mubaze nimbona Jean-Pierre Kidumu umuntu umusanga mushika mu giswa ari kubera imyaka 50 nahari muri bese cyo abadamu mubaze ariko tubikore mu bangutsi ufise ikibazo araduze ukuboko hanyuma acabaza atumbereze neza kuko wabajije kugira tubikore mu bangutsi uza kumva ikibazo yarafise bakibajije ace arindira kuko Kidumu ndazi ko tuzomuzungurukana ku maradio kabisa kandi murazi ko asanzwe akominika karibu Gustavo Star Boy the Ship kuva muri Star TV ikibazo canje ndacerekeza d'abord kuri BCB kumbure harabavutse umunsi umwe na Kidumu bo mu kinama gushika kuri no munsi ata konte bafise konte bancaire kwera ko igihe bavuga BCB sinzi ko yari ihari numva shaka kumenya mbega ku banyakinama bazungukiki muri rusange kwera ko turamenyereye BCB nga muri centre ville zirahari mbega umuntu azoza afise indangamuntu yo mu kinama ko numva mwamushigikiye Kidumu muzomushigikira mu buryo bwa gute n'icyaha ikintu muri ko murategura na cyane cyane ku banyakinama murakoze ibibazo mubajije akarusho koko nkuko natangwe ndabivuga kare nuko twashizeho agence mu kinama umudandaji wo mu kinama yahora adandaza akaca twara amafaranga yiwe kuko agence yari hafi yari mu Kamenge kugira nyaruke yafata bus ariho amahera ako nakarusho kanini rero twamukoreye kugira tumwegere ahazoza aragenda anyaruka bakamwakira banyarutse ikindi naco aho ndikumvuga ku badandaji nkuko muri imvi Kidumu yabivuze dukikujwe n'isoko dufise abakiriya benshi babadandaje rero muri politike ya BCB ubunye mu magence twarashizeho amagishe yakira abadandaji gusa kugira banyaruke ari operation baje gukora nyaruke kuko umwanya n'amahera amazi umwanya munini atakaza umwanya wo kudandaza rero akarusho novuga gakomeye nuko twabegereje agence hafi ibikorwa byabo murakoze ikibazo cya kabiri ni iki kugira cendangiza kugira mpereze abandi jambo kenshi turakunze kubona mukorana n'abateguye ibiteramo mbega BCB yo bifise project kumbure twebwe dukora bino hari hano twifuza kugera tubona amafaranga yanyu tuyakore ko tuyumvirize kubera ko uno munsi nimba tuza kubisa amahera muri BCB nayo twirondereye mu bundi buryo tutayakwiye kuri mwebwe mbega muri ko murakora iki kugira kumbure mwagura igisata muzovuga ati hariho televiziyo kanaka rikabasi ndabaye publicité kumbure bancishirize mu biganiro vyabo kugira twebwe ntitugume mwibarabara tuguma dukorera ubusa kandi nangwe mufise amafaranga mwe yadushiramwo tugatera imbere Ego murakoze cyane ni banki nkuko natamwe ndabivuga imaze imyaka myinshi ikenera ko ibintu byayo bimenyekana kuko dusaba abanywanyi batari bake turafise ingurane zitandukanye turafise amaproduit atandukanye tuba dukeneye ko
cerekeye communication muri BCB nibaza neza mwebwe cyangwa uwundi bashobora kutwamurondera bivanye n'uko haba hari igihe igihe cy'uko dukomunika kuri produit kanaka cyane kuri credit kanaka hama Boss. Yes, asante sana. Jenny Twadrizi kuri PJ Classic FM. Kumbure mfise akabazo kamwe kuri BCB. Tundi tubazo ducanda tumbereza kwa Kidumu hari. Akabazo gasa nk'akagomba gusa n'aka Star Boy ariko je nashaka kubaza mbega kubaririmbye ko tubonye muri ko murakorana na Kidumu kumbure muri ko mukorana kuri anniversaire gusa canke tuzobona BCB igumi ikorana na Kidumu canke ni giki muri ko muri yumvira ku bandi baririmbyi kugira nabo ko dukunze kubona abaririmbyi benshi bakunze gukorana n'ayandi mashira hamwe canke ibindi bisata nka partnership canke abambassadeur mwebwe muri ko mutegura iki ku bandi baririmbyi baba bifuza gukorana namwe canke mwifuza gukorana nabo kugira mu tubandanye kwa kuntu nyako gutezanya imbere kugira yende twunguruza n'utu microphone hari reka ce ngigwa ko mbaza na Kidumu mfise ngutubazo nka tubiri kamwe hari abantu bifuza kwicara neza batekanye donc bategera nayo nyene kujya kuntu usanga hari abantu baguma babagora donc nka VIP sho twabonye yuko ari sho yo kwinjira ku buntu n'ahantu ku kibuga abantu bose barahazi mbega umuntu yifuza nka reservation aze yicare neza na famille ari comfortable mwateguye kubikora gute hama akandi Kidumu umuntu amukeneye turazi yuko Kidumu ku murongo ngaha mu Burundi atari kintu coroshe Kidumu umuntu amukeneye muri kino gihe ari ngaha mu Burundi agiye kumara igihe kingana gute kugira umuntu amukeneye aca afata iyo opportunity aca mukoresha akandi kabazo gasanga kanyuma mbega mu kinama tuzobona Kidumu wenyene kuri stage ko tuzi hari abandi baririmbyi basanzwe bavuka hajya mu kinama tuzobona Kidumu wenyene performing hajya kuri stage na Boda Boda band canke hari abandi baririmbyi bari aba invité tuzobona baje gufasha Kidumu cyaye gushusha novuga ni babandi batangura gushusha stage hama Kidumu nawe naca yinjira asante sana murakoze kuri ico kibazo BCB ifite ibikorwa byinshi mugabo mu mwanya turiko tuvuga igikorwa dufise ejo cyo kugura agence mu Kinama na gishe mu Kamenge hama BCB yumviriye umuririmbyi Kidumu kubera uko nabivuze BCB ifite ibikorwa byinshi mu minsi hariho n'ibikorwa bizoboneka sinobabwira ngo tuzobandanya tukorana na Kidumu gusa kuko ubu igikorwa duhamagariwe ejo kirazwi nico tugomba gukora mu minsi iza tuzoraba ko dushobora gukorana n'umuririmbyi Kidumu tuzoraba ko dushobora gukorana n'uwundi muririmbyi wundi bivanye n'intumbero y'ico gihe murakoze je navukiye mu Kinama 74 ndabizi yuko abaririmbyi mu nyuma y'uwanje yaciye aza benshi kuko hajya na Matata Christophe n'umunyakinama abantu bibaza ko ari umunyakamenge ariko yari umunyakinama inyuma yiwe na Jewe naciyenza hariho n'uwambariye ati hajya na Canje wa Misi yaba mu Kinama rero urubanza rurafise isaha rutangurirako n'isarure ishobora umuntu agaca avuga ko urubanza ruheze sinoca ndumira bose ngo bakwigwe ndibikunda hari n'abariko barantelefona ati vie unanisahau na mimi umechukua turarijo unasikia urumva biragoye kuko hajya BCB nayo nifise urubanza je mfise urubanza
twafatanije na BCB igisata cyo mu Kinama cugurugwe turyoherwa muri anniversaire yanje hanyuma nagishe shasha yo mu Kamenge yugurugwe byose kubifatanya ivyo byose n'amasaha bifata n'amasaha hariho n'amajambo acavugirwa ngaho rero barabizi ivyo ariko barakora BCB sabaririmbye gusa bashobora no gusponsoriza urunani iri kirakina basket bashobora no gusponsoriza match ya karate sivyo bashobora no gusponsoriza tuvuge haji nkino zihuza ibihugu vya East Africa ico baba bakeneye ni visibility turumvikanye namwebwe mukazana projet yanyu yerekeye kubafasha muri visibility bakayemera muzokorana narigeze kubabwira ndi umuziki utangiye gufatana n'ivyashara sinabivuze none ndibona ko bitangiye kuza biraba namwebwe ndumva ko murindiriye yuko ama TV online nayo neyo yoshikirwa babikeneye bazoca babarondera bazorabura cyane bamwe ako kazi habura urwango gusa usi wanje ndibononekane siko hanyuma ibindi avec le temps tuzora BCB muzokorana n'abandi muzokorana umwanya nzomara ngaha nzova nga kuwa gatatu nja muri Kenya hari wagutumye wa mugore wa mukobwa ma yabihevye merci umunezero ijana kwijana nta muntu azontobera ibi ndabibemereye kabisa kuko ngeze kuri scene ni jewe na programme ya BCB suko none aha ndi mu bintu bibiri ndi mu isabukuru ryanje no gukora akazi ka BCB rero sinari umupolitisi ariko umenga ibintu by'igihugu narabiraba ngaca nihinyishu ngibibazo ngihinyishu rero naciye mbandanya gushikanaho nashisero ku Giswahili ngeze ku Giswahili abakenya baravuga ati ibi nivyo twarindiriye nabone baca bamfata n'amaboko abiri wewe turakwemeye kabisa uzuru umurefije gutya nyuma ukaca twemeza gutya uko niko vyagiye biragenda ni ya susi yo kushaka perfection uri kuragerageza kwisunika kandi kuri buri wese birashoboka kuri buri wese birashoboka kwisunika ku kintu wemera kabisa kiri muri wewe ukavuga uti ndashaka yuko ninjya nzoshira ku meza zibe zivuye muri iki kintu hanyuma mu nyuma ukazibona abantu barabikurikiye barabikunze ahubwo baraguha ivyubahiro abandi bakaguha ama contrat à gauche à droite abandi bakavuga bati dukorane yego niko bimeze amaviza ukaronga ukagenda ushaka uzire guhunga gusa kukweperayo ariko ugenda ushaka ugarutse ugasubirayo ugarutse ugasubirayo ushika no vuga uti ivyo guhunga navyo noshobora biragoye kubera yuko wabonye ukuboko kw'Imana kurundi ruhande uko niko vyagiye birangendekera ADG wa BCB twahuye muri restaurant ariko urabona aho turi imbere y'abamenyesha makuru ibyo tuzoba turi imbere y'abanyagihugu ni benshi tumadura duhura gutyo igihe cyabuyoya sinicarana nawe none kubera gusa akaririmbo kamwe kumugambi w'amahoro muribuka uko niko vyagiye biragenda gusa naciye nguma namizako